twese hamwe mu iterambere. Twigisha imyuga ugwaruka n'abakenyezi. Imiryango y'ubuzi ikuguruka. Ni PACEJ. Umugambi wigisha ugwaruka, abigeme, abatwa, impunzi n'abagendana ubumuga badasigaye inyuma. Ni PACEJ. Umugambi wa leta y'u Burundi uri mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ujejwe gufasha no guteza imbere ubushobozi n'akazi kugwaruka. Ni PACEJ. Ku mazina ni Niyonkuru Monique, umwuga wo guteranya ivyuma nawo umenye ngaha mu Nyabugembu. Dufashwe mu mugongo n'umugambi PACEJ. Inyigisho uko twazironka byatumye binadufasha na gose, twazironkera ku bartiza. Amateori nayo tukaza kuyaronkera ngaha mu Nyabugembu. Muhejeje inyigisho hakurikiye iki? Duhejeje inyigisho baraduteguriye impamyabushobozi by'ibyo batwigishije, baranazituronsa. Bamwe tuja gutegura ibintu twokora tufashijwe n'inyigisho twaronkeye ngaha. Wisunze umwuga wize muri ishure ry'imyuga rya Nyabugembu bigufashije iki mu buzima bwa misi yose? Haraho birakugeze? Umwaritiza naciye nsaba aranyemerera kubera ko uburyo ari burebure bwo kuba noshinga atelier yiwanje, yaranyemereye canja kumuko umwaritiza nyene yadufashije, niho nkorera ndakora kuri atelier, amafaranga ndose agaca mfasha gutegura iyindi migambi yiwanje. Umugambi wa mbere ndarima nkanorora, ego ndayifashijwemo naho amafaranga mba ndakuye nga muvyo nkora navyigenga hanyene mu Nyabugembu. Umugambi wa leta y'u Burundi uri mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ujejwe gufasha no guteza imbere ubushobozi n'akazi kugwaruka. Aha kuri atelier uri kuraraba nta kibazo ugira, uri kurakora ufate ku bumenyi ishure ry'imyuga ry'Inyabugembu ryaguhaye, urumva ko umwuga utahuye urashobora gukora ataho guhagaraze hejuru, bimeze gute? Ego gukora ndakora mu kiringo baba badahari, nk'ubishitse akaja kuraba ari nka commande rose ahandi hana akaba nitwe tuhasigara, ndakora nta kibazo na kimwe tugira. Ibyo dukoze aje atwe controle twagize no agasubiramo agacasanga ni sawa, nta ngorane ntaho twakoze amakosa. Umugambi wa PACEJ waje udufasha bikomeye cyane nka twebwe turi abartiza. Byadufashije kugira ngo aba bana tumaze kubaronka bamwe tukabona ko bafise intege, byadufashije kubafasha kugira ngo babandanye gutera imbere mu mutwe, kugira natwe bidufashe mu gihe turiko dukora abamaze gutera imbere baca badufasha. Iyo rero badufasha rero twebwe turongukira kurabona nko ndiko ndasaza ibikorwa byarandusha bugabo kugeza ubu nababwiye ko ari bakwiye gufata iya mbere kugira ngo ivyo bikorwa bibi vyabo. Ibikorwa rero bishaka ko abanyene yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umugore naho yoba ishuri bavuga ati byananiranye, ishuri rero ntirihera uje kwiga umwuga bigufasha gutera imbere bikagukura mu bushomeri, yego bikagufasha kugira ngo ufashe umuryango wawe nawe uzofashe n'uzogira. Nico gituma rero abatubandanya kubigisha neza dufise umutima mwiza. Ufatiye ku bumenyi aba bana babaguhaye bafise naho bagejeje, intambwe ni yihe ubona bungutse iki? Intambwe ni nini cyane kuri bo kuko turavye ingene baje bameze kugeza ubu nabo ubwabo bovyivugira barashima, kuko intambwe bageze kubu bageze ku rugero rw'uko nshobora kubaha nanje akantu gatuma bashobora gutera imbere bagazoteza imbere n'imiryango yabo, nk'ubu bovyivugira bakavuga ingene biza bigenda kugira ngo n'abandi boba bamaze gutangura basohotse bahurumbire kuja ku materiye gukora kugira ngo bashobore kuronka ingene batunga imiryango. Babigishije ku buntu, je ndwa ko ari ku buntu, murazi kumwe abahana gasabuni. Ubu rero nawe bishaka ko bakironderera kubera ko ibikorwa mwabakoreye byari bikomeye cyane. Twese hamwe mu iterambere. Twigisha imyuga ugwaruka n'abakenyezi. Imiryango y'ubuzi ikuguruka. Ni PACEJ. Umugambi wigisha ugwaruka, abigeme, abatwa, impunzi n'abagendana ubumuga badasigaye inyuma. Ni PACEJ. Umugambi wa leta y'u Burundi uri mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose ujejwe gufasha no guteza imbere ubushobozi n'akazi kugwaruka. Ni PACEJ.